reka nabifuriza kugira ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bica hano kuri uyu muyoboro. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi ko mukomeje kunogerwa n'ibiganiro bica hano umunsi ku munsi, byaba ibiganiro by'ijambo ry'Imana, byaba ibiganiro byo gusoma Bibiliya mu rurimi rw'ikirundi. Akaba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro utarakora subscribe, reka ndakwinginga kugira ngo ukore subscribe kugira ngo igihe cyose nzo uploadingira video uzocuronka message ikubwira ko video ndayishize ko ugaca uyumviriza. Hanyuma umaze gukora subscribe ni byiza ko utwandikira muri comment kugira ngo utubwire niba ufise nk'ubuhamya canke se igishinga ntahe wifuza ko twosangiza inshuti n'abagenzi badukurikiye hano ku rubuga. Urashobora kutwandikira muri commentaire ukabitubwira, bityo rero tugashobora kuba twokurondera umwanya tukakubwira uburyo icyo gishinga ntahe cyawe cyo dushikira. Kuri mikoro nk'ibisanzwe muri kumwe na jewe nyene Niyitegeka Samuel, akaba ari na jewe nibereye ku buhinga bw'ibyuma mfadikanije n'Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mutima Mweranda cyangwa se Muhemu Yera. Tukaba tugiye gusangira amajambo y'Imana, no kuvuga ngo uyu munsi uri hejuru kuri aya masaha. Sinzi niba wewe uri kuranyumviriza uryamye cyangwa se ubyutse, gusa icyo nzi nuko kuri aya masaha hari abantu bwamaze guca, abandi baracari mu ijoro barasinziriye, ariko byose ni ugushimira Imana. Icyatumye Imana ibigera ko biba gutyo ni ukugira ngo umwanya wari wose ababyutse bagume bayishima, cyagihe naho abari baryamye babyutse rero bayishime, kugira ngo babanje nabo bari babyutse babe baryamye. Bityo rero Imana ihore mu mashimwe ibihe byose, kandi irabikwiriye n'ukuri irabibereye, kuko ni Imana iriho yamyeho kandi izokwamaho ibihe bitazoshira. Adacu turagira tuvuga, reka dusenge mbere yuko dutangura iki gikorwa cyo kuri uyu munsi. Uhoraho mwami w'abami, Mana uriho wamyeho kandi uzokwamaho ibitazoshira, uyu mwanya n'akakanya turagushimiye turagukengurukiye. Ni wewe utwemereye kugera kuri iyi saha, dushima dukenguruka. Uhoraho suko twarabagororotsi gusumba abandi, ndetse twari abanyabyaha, twari babantu b'imburakimazi, ntitwari dukwiye kugira ijambo imbere yawe, ariko kubw'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana atagira agasembwa yamenetse ku musaraba ikorogota, kugira ngo uyozemwo wese ibyaha byiwe niyo byoba byatukuye tukutuku bihanagurwe, byeredere nka sheregi, byeredere nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Ni muri ayo maraso nyene atumye uyu mwanya n'akakanya nca bugufi mwami, ciye bugufi muri ayo maraso kugira ngo umwanya n'akakanya ataco ndagira mvuga, ataco ndagira shikiriza ubwoko bwawe. Ayo maraso nabanze amboneke ko anyuhagire, antunganye, anyoze ubuhumane bwose Satani yagiye aransiga mwami, hanyuma kugira ngo ewe Uhoraho ijambo ngiye gushikiriza ubwoko bwawe muri uyu mwanya ribe ijambo risunitswe na Mpwemu Yera, ribe ijambo rifise ubushobozi, ribe ijambo ribohora, ribe ijambo rikura umuntu ku rwego rumwe rikamugeza ku rundi, ribe ijambo ewe Uhoraho uko rimusanze nikube ariko rimusiga, ariko risige rimwurije ku rundi rwego. Uhoraho uzobukoze. Ahasigaye umwanya wose nza kumara hano kuri ibi byuma byakozwe n'amaboko y'abantu, ndasabye ninga kugira ngo abari wewe utuma amajwi agenda neza mu izina rya Yesu Kristo, kandi abari wewe unshoboza, kuko kubwanje sinoshobora haba namba, ariko wewe unshoboje birakunda. Ahasigaye hezagira umuntu wese agiye kumviza iri jambo, ndakwinginze kugira ngo rimufashe, rimwubake mu gishingo cyo kumusambura, rimwubake Uhoraho, bityo ritume ahindukira, aguhindukirire wewe uzobukoze nyakubahwa. Hasigaye urakoze kubyumvise, kandi kari wewe ugiye kubana nanje mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwose bwa wa mwijima bwotuma iri jambo ritagira ikimazi
nibufatwe mpiri maze amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana aba yaganza muri byose na hose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusangira amajambo y'Imana afise umutwe uvuga ngo mbega umugororotsi n'umunyabyaha bahurira hehe? Iki ni kibazo tugiye kwishura twisunze Bibiliya, ariko nico cigwa turi bwisunge kivuga ngo mbega umugororotsi n'umunyabyaha bahurira hehe canke bafatanira hehe. Turaza gusoma imirongo ishika kuri 5 mu gitabo ca Bibiliya yera mu rurimi rw'ikirundi, hanyuma nsabe wewe udukurikiye uzoza urafata agakaye n'agakaramu kugira ngo igihe cyose ikiganiro cyaheze nawe wongera urimbura neza usoma witonze imirongo tuba twatanze kugira ngo irusheho kugufasha kandi urusheho kuyitahura neza. Narababwiye ukuntu umuntu ashobora gusoma Bibiliya akayitahura ko ari kuraba umurongo umwe wa Bibiliya, hanyuma ubonye uriko akadome runaka ugaca uraba hirya ya Bibiliya, ku mpera ya Bibiliya haba hariho umurongo, niba ari umurongo wa 5 wabonye uriko akadome runaka uca usanga handitse icyo gitabo nyene n'igice n'umurongo, bagaca bakwereka ahandi ushobora gusobanukirwa neza ibyo wasomye ngaho. Uko niko gusoma Bibiliya neza ukayisobanukirwa. Ushobora gufata igice kimwe ca Bibiliya, noneho icyo gice kimwe kikaba cyo kuviramwo imirongo nk'icumi yose igenda yunganira wa murongo umwe, bityo rero ugatandukana na ya mvugo ya babandi bavuga ko Bibiliya ari shamba, Bibiliya ari kibira ushobora kuzimiriramwo. Twebwe turongorwa na mpwemu w'Imana, ntabwo dushobora kuzimirira mu byanditswe, ahubwo dusaba mpwemu yera kugira ngo abe ari we atuyobora, noneho mu byanditswe turusheho kubitahura. Reka tudatebye turebe mbega umugororotsi n'umunyabyaha bahurira kuki. Iki ni kibazo umuntu akwiye kwibaza mu mashengero y'iki gihe. Ni kibazo umuntu akwiye kwibaza ukuntu umuntu atonda mu rusengero umwaka ugahera, imyaka 2 igahera, 3 igahera, 5 igahera, 10 igahera, ariko ugasanga ingeso zamuranga atari yaja mu rusengero, ugasanga na bugingo nubu nizo zikimuranga. Ugaca wibaza none mbega yihanye iki? Iyo umaze imyaka mu rushengero runaka bitewe no kwiyorobeka ufise, haragera igihe kubera ko abakozi b'Imana iyo batarongona mpwemu yera ngo abereke ngo uyu muntu ibyaha akora nibi bo bararaba experience umaze mu ishengero bakavuga bati uyu muntu katumuha ibikorwa, ukaba wohabwa ibikorwa runaka mu rusengero kandi ugifise ibyaha muri wewe byabaye karande. Ico gihe rero iyo uhawe uburongozi runaka wahabwa igikorwa cyoroheje cyane, mu kuvuga ngo biba bigoye ko cyaha wowe ucihana kikaba cyo kuvako. Reka turabe ijambo ry'Imana turishigikize uyu mutwe w'amajambo uvuga ngo mbega umugororotsi n'umunyabyaha bahurira he. Reka duhere muri mugwa 2 rw'Abikorinto, turasoma ku gice cya 6, turasoma umurongo wa 14 tugeze ku murongo wa 17. Reka tuharabe ugwa 2 rw'Abikorinto igice cya 6 turasoma umurongo wa 14 tugeze ku murongo wa 17. Hafise umutwe w'amajambo uvuga uti ababuza kwifatanya n'abatizera. Ababuza kwifatanya n'abatizera. Umurongo wa 14, ntimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Ukugororoka no kugabitanya bifatana bite? Canke umuco n'umwiza bifatana bite? Kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyali? Canke uwizera n'utizera basangiye iki? Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana?
kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima, nk'uko Imana yavuze iti nzogerera muri bo, nzogendera muri bo, mbe Imana yabo nabo babe abantu banje. Umurongo wa 17, nuko muve hagati y'ababandi mubitandukanye ko nikuhoraho agize, kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe, nanje nzobakira. Ijambo ry'Imana niryo rivuze ngo nanje nzobakira, ntabwo ari jewe umusomyi ndiko ndabisoma ari je nzobakira, ariko uhoraho niwe azobakira mu gihe tuzitandukanya. Ku murongo wa 17 ngo nuko muve hagati y'abandi mubitandukanye ko. Niba ubwa mbere wahora uri mborezi, ntiwitandukanye n'ikintu cyose cyo kongera kuguhuza n'imborezi. Sindakubwiye ngo ntiwongere kugira ubucuti n'imborezi, kubera yuko abagenzi mwahora musangira agacupa, hari igihe kinini baba bagukeneye cyangwa se wowe ubakeneye kugira ngo urabe ko wobahindura, noneho bagahindukira bagakurikira inzira nawe wakurikiye. Niba ari umuntu yakoze umwuga w'uburaya, ni ngombwa ko atitandukanya n'izo ndaya, ahubwo aziyegereze. Igituma rero ijambo rivuze ngo ku murongo wa 17 ngo nuko muve hagati y'ababandi mubitandukanye ko nikuhoraho agize. Nukuvuga ngo kwitandukanya nabo, nukuvuga ngo nukugendana nabo mu rwego rw'umubiri kugira ngo ubiyegereze, ariko mu bikorwa ukitandukanya nabo. Kuko niba jewe uyu munsi ngiye gutemberera kanaka twahora dusangira icupa, mu biganiro byanje ntabwo nza gushigikira rya cupa anywa, ahubwo ndaza kumubaza ndabwira ati mbega none aho wakanywereye izo nzoga ubona akamaro zimaze kukumarira nakahe. Bityo rero tugaca duhera ngaho tukaganira, nkamukwega gahoro gahoro ndamunzana mu nzira y'agakiza. Kuko iyo umurokoye akarokoka ari wowe ubigizemo uruhare, mu ijuru haba ibyishimo bikomeye, haba umunezero ukomeye, kuko umunyabyaha umwe yihanye. Nuko kandi na wewe ukandikirwa ibihembo bikomeye cyane, kubera ko warokoye umuntu muri rwagobo, nuko ukabihererwa ingero ikomeye cyane. Nizo mpamvu rero ijambo ry'Imana bivuze ngo tubitandukanye ko, ariko kubitandukanya ko nukwitandukanya na zirya ngeso zo gusubiza mu busambanyi, zirya ngeso zo gusubiza mu busuma, zirya ngeso zo gusubiza mu buboregwe, zirya ngeso zo gusubiza kuvuga amajambo mabi. Ugasanga ugiye mu kigare cy'abandi, ugiye mu irigara ry'abavuga ibijambo by'ibishegu bibi cyane, ugaca usanga nawe uri muri bo, aho kugira ngo bakubonemwo imbuto y'umugororotsi, ahubwo bagasanga ni wewe uri kuravuga ibintu bibi gusumba, mbere na Satani ari kuzimu akaba yoduga gushangiriya akaraba umuntu amusumbya kuvuga ibijambo bibi. Ibyo rero nivyo dukwiye kwitandukanya nabyo, ntitwifatanye nabyo, ahubwo kubera ko ijambo ry'Imana ivuga ngo muri umuco w'isi, nuko ngo ntawofata itara ngo aridomeke ryake ibuji. Reka ntanga akarore ku ibuji, abantu b'iki gihe muri iyi technology igezweho, izi buji za birthday mukunze gukoresha, nuko cyangwa se izi buji bacana bagashira ku meza, noneho igahinduka nk'itara ahantu hatabona ikaba ryobona. Ngo ntawofata ibuji ngo ayitereke ku meza aca afata nk'ibase cyangwa urundi runtu yopfundikiza apfundikire, noneho umuco wa ryabuji ngo badanye boneshereza bari mu nzu. Uko aba ariko natwe tumera muri ba banyamahanga, kuba ariko natwe tumera mu batizera, kuba ariko natwe tumera muri ba bandi batarakizwa, kugira ngo ya mbuto y'ubugororotsi bya bindi twihanye twahora tugenderamwo bitume noneho tubabera umuco badukurikire. Ni nazo mpamvu hano batubajije ngo ntimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Nukuvuga ngo niba ugiye kwifatanya nabo, ugende mu rwego rwo gutanga ubutumwa bwiza. Nuko nubona bitagukundiye muri uwo mwanya, ukabona hagiye kubyuka ibihari, kubera nk'akarorero nk'umuntu yasomye agacupa, usanga afise izindi mbaraga zidasanzwe mbere yabye nabi n'icupa yori gukubita mu mutwe. Ico gihe rero iyo ubonye beze gucyo
ukuramwo akawe karenge kugira ngo ntibaze kunyweshe ku nguvu, nuko ariko ubutumwa bwiza wabuvuze. Ntabwo wifatanya nabo mu kuzinywa, ntiwifatanya nabo mu kuzigura, ngo usange umuntu aravuze ngo kanaka n'umugenzi wanje reka ndamusororere. Oya, kirazira kumusororera inzoga, ndetse kirazira no kumuha amafaranga kugenda wigurira icyo ushaka, kuko icyo ashaka nta kindi uretse iryo cupa nyene, canke se nuko aba yari nk'umugabo aja mu buraya, nta kindi aba akeneye uretse kuronka amafaranga aza guhonga indaya ziwe. Nizo mpamvu tudakwiye kwifatanya nabo mu bikorwa, ariko tukifatanya nabo mu rwego rwo kubabwira ubutumwa bwiza. Imana iyo ibonye wifatanije n'umunyabyaha ariko uriko uramubwira ubutumwa bwiza, ico gihe ntabwo iguharura kw'icyaha, kuko ibibona ko uriko urashaka kurukora ubugingo bwiwe kugira ngo ntibuzotabwe muri cya kinogo cya kumuriro arico Gehonomu. Ico gihe rero ubukozi igikorwa gikomeye cyane, ariko ntifatanye nabo, ugendane nabo umunsi wose uhere atajambo rizima ribakura mu byaha ubabwiye. Ico gihe bizoba ari ibyago bikomeye cyane kuri wewe, kuko uzokwisanga na ya mbuto y'agakiza yari muri wewe yatakaye, wisange wasubiye kuri bya bindi wahora ko, wisange wasubiye kubyo wadashwe. Nibyo bizoba ari bibi cyane. Reka dusome mu Banyefeso 5 twasoma umurongo wa 3. Ni hare muri hangana, ariko tuko turarundira amajambo y'Imana ashobora gutuma dutahura neza. Turasoma mu Banyefeso 5, turahera ku murongo wa 3. Turahera ku murongo wa 3, turaza kumanuka cyane tugeze ku murongo wa 15. Rero ku murongo wa 3 haravuga ngo ariko ubushakanyi n'ibihumanya byose cyangwa kwifuza ntimukabishire no mu kanwa. Ntimukabishire no mu kanwa. None ndababaze, ubushakanyi baraburya? Oya. Barabunywa? Oya. Ibihumanya byose cyangwa ukwifuza barakurya cyangwa barakunywa. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo ntimukabishire no mu kanwa, mube nk'uko bibereye abera. Ntimukabishire no mu kanwa. Nibyo nyine ko ndavuga mu kanya. Ibihumanya, amajambo mabi ateye isoni, ibiganiro bipfuye, ibiganiro bisuzuguza Imana, ibyo ntitukabishire no mu kanwa kacu. Niko ijambo ry'Imana rishatse kutubwira. Canke ibiteye isoni, umurongo wa 4 rero ngo canke ibiteye isoni, canke amagambo y'ubupfu, canke ibitwenza bibi. Umuntu akigira umukomedie, ariko ibyo ariko aravuga ari ibintu bisesema uhoraho kugira ngo abantu bakunde baseke, kandi nta majambo meza uri kuravugamo. Ibyo nibyo Imana iriko iratubuza, kuko ibyo bitabereye. Ikibereye no gushima Imana. Murongo wa 5, kuko ibi mubizi neza yuko atamushakanye cyangwa igihumane cyangwa uwifuza niwe asenga ibigirwamana azogira icaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Murongo wa 6, ntihakagire umuntu abahendesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira uburake bw'Imana abantu bintabarirwa. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwiza, none mukaba muri umuco. Kera tutaramenya Imana, kera tutarakizwa, tutararokoka, ngo twari umwiza. Kandi koko niko bimeze. Ibikorwa bibi byose kenshi bikorwa bugorovye. Abarozi bagenda ijoro, abazimu bagenda ijoro, abaja guhamura, abaja kubapfumu. Niyo ari umukristo ariko akaba atarakizwa bya nyabyo, kubera bazi ko ari umukristo, kumufuma agenda mu ijoro kugira ngo ntagende ku murango ngo bamubone. Ijoro rihetse ibibi byinshi. Nk'ubu nagira ndakubwire ngo n'indaya zisambana nyinshi, zisambana no ku mabarabara, ariko mu ijoro hatabona. Imana nk'ubu ikoze nk'akantu igahenga mu ijoro, ibi byose biko birakogwa, igacipfukura umwiza ukavaho hagasigara umuco. Ndakubwije ukuri, ibimaramare byo babyinshi, kandi abose usanga waruzi ariko barinyegeje mu byaha runaka bakora, wabeshi cyane. Imana irutabare cyane kandi tugirire neza, kandi turinde kwifatanya n'abo bantu. Reka tubandanye dusome
umurongo w'umunani wo twari tugeze ngo kuko kera mwari umwiza none mukaba muri umuco mu mwami wacu, mugende nk'abana b'umuco, kuko imbuto y'umuco iboneka mu ngeso nziza. Imbuto y'umuco ngo iboneka mu ngeso nziza. Niba wahora ukora ibyaha runaka nyuma ukabihagarika, ico gihe uzorangwa n'imico runaka itandukanye niyahora ikuranga ubwa mbere utari waja muri iyo nzira nziza urimo. Akarorero, niba ubwa mbere wahora, reka ntaga akarorero kumboregwa, niba ubwa mbere wahora uri mborezi ukagenda ukanywa inzoga bigashika igihe utaha saa 6 z'ijoro, saa 7 z'ijoro, hagera igihe zikagusumbya ubwenge zikaguta mu gahinga. Ariko ico gihe iyo wamaze kubivamwo byose ukabiheba, ubugingo bwawe ukabwegurira umwami Yesu, ibyo byose birahinduka ukaba mushasha. Nuko abantu bagasigara bakunda utaha kare ugasuma, niba ufise umuryango, niba utawufise ugasuma, warangiza ugataha kare ugateka babona. Nuko mbere byanashoboka hari igihe usanga iwawe ukunda gutembererwa n'abantu, nuko bakunda kumviriza ukubayeho, ugasanga ni wa muntu yiyamaye uturirimbo mu kanwa, nuko ni wa muntu yamarasenga, hagera igihe bakaguhindura n'izina. Niba wariswe kiborezi, niba wariswe indaya, wariswe indangare, wariswe amazina atandukanye, hagera igihe ugahindurirwa izina, nuko ukumva ngo hajya ngo ni kwa murokore. Kubera iki? Barabona ibikorwa ukora ngo muzobamenyera ku byo bama, muzobamenyera ku mbuto zabo, muzobamenyera ku ngendo, muzobamenyera ku mvugo, muzobamenyera ku myambarire. Niba ari babandi bari basanzwe bambara utujipo dupasuye, niba ari babandi bari basanzwe bitukuza iminwa ukamenga basemuya ku maboko y'abantu, niba ari babandi bari basanzwe bafise inzara bacometse kw'izindi ukamenga ni inzara z'ibisiga, nuko ngo ico gihe muzomenyera ku byo bama. Kuko iyo umuntu amaze kuba umukristo, kuba umukristo nukubohwa, nukuvuga ngo ubohwa na Kristo, ukabohwa na Kristo kugira ngo woye kugira umwidegembyo. Kuko mu byigwa biri imbere tuzorabira hamwe icyaha icarico. Mu bisanzwe icyaha ni umunezero w'iyisi, kuko Satani akora ko ashoboye kose kugira ngo ayobye buri muntu wese, kubera ijuru yararibayemo, ararizi, azi ubwiza bwaho, azi icyubahiro gihari, azi inzara ntayo, azi nta amahoro aruzuye, nta mubabaro, nta gahinda, nta gupfusha. Ibyo byose rero niko aca agerageza gukora uko ashoboye kugira ngo akunde ayobye n'abatoranijwe n'ibishoboka. Iyo umaze gukizwa ntuce wijajara ngo uvuge ngo je narakijijwe ngo nuko muce wijajara. Oya, iyo ukijijwe arakurondera birenze. Ni nazo mpamvu muze murabe abantu bakijijwe niba usanga bariko barahura n'ibigeragezo bikomeye cyane. Kubera iki? Iyo umuntu atakijijwe, igituma adahura n'ibigeragezo, Satani ashaba muronderako aba ari umuntu wiwe none umuntu wawe mutwara iki. Ariko niwicanganye gatoya ukizwe, arakurondera, kuko muri wewe harimo imbuto adashaka kwikura, muri wewe harimo imbuto abona neza ko niyakura izomubangamira. Igihe cyose uzosenga mu mpwemu no mukuri, ubomora imigabo n'imigambi ya Satani izosambuka, izotegetera, ikuzimu bazocikagurika. Nuko nizo mpamvu rero iyo wihanye mu mpwemu no mukuri, agerageza kukugwanya, agatega imitego uko ashoboye kose kugira ngo akunde agusubize kuri ya tapi ya yindi iri mu nyuma yiyo wahoze ko mbere utarihana, ukiri umunyabyaha, ukigendera muri bya byaha twadondaguye. Agerageza gukora uko ashoboye kugira ngo uguhomvoka kwawe kuba gukomeye cyane. Ariko rero harahiga umuntu yihanganira ibimugerageza byose, imitego yose ugenda uhura nayo, baba bagutega uburozi, baba bagutega ibyaha bitandukanye, baba bakubeshera ibyaha bitandukanye. Harahiga umuntu yihanganira buri kimwe cyose kumugerageza, kuko namara kurama ngazohabwa igitsebo cy'ubugingo ic'Imana yasezeraniye abayikunda. Reka tubandanye dusome twumve uko ariko haratubwira ku murongo w'10. niho bavuga ngo mumenye neza ibihimbara umwami wacu, kandi ntimugafatanye n'ibikorwa birumbye by'umwiza. Ibi ni mwe ndakubwira, niba uri kurigisha umuntu ubutumwa bwiza, ntugafatanye nawe ngo uze kumubwira ngo yego ngo kanaka
gufatanya nawe niyo umuntu uvuze ngo jewe nahora nywa itabi iriryoshe ndarizi nuko ati akira mwana wa mama waransomya nanje reka ndakunda guha uyu munsi ndabona waburaniwe, ico gihe nubwo utarinyweye kubera ko umuhaye amafaranga uba wifatanije nawe. Ibi byose yokora kubw'iryo tabi byose mwo biharuranwa hamwe kuko niwe wowe wari muguriye. Nuko niyo kandi umuntu mwoba mwahora musangira whisky kanyanga ibiyoga biteye ubwoba bikomakomeye ugaca uvuga ngo umugenzi wanje aransabye ngo ndamugurire kamwe ugacuka mugurira, ico gihe ibi byose yokora kubw'iyo nzoga mwo biharugwa hamwe kuko niwe wowe wabimuteje. Ico gihe niba koko yari yakenye iyabura amafaranga burundu ntabwo yari kuja ku kabare, nibwo yari kugenda naho ntabwo yari kuronka abantu bamusorera inzoga z'ubuntu gushika yaho akore nk'ivyo yakoze wewe muhaye igitoro. Uzuye imodoka irimo igitoro nta musozi turira keretse atagitese kirimo. Nuko rero n'umuntu w'umunyabyaha iyo umwongerereje ibisazi ni kuvuga ngo arushaho kuba mubi gukora ibyaha. Nizo mpamvu twebwe ijambo ry'Imana tubwiye ngo tukifatanye nabo, niba bifatanije nabo wifatanye nabo uri kurabahugura, uri murabigisha, uri kurabagarura mu nzira yo kugoroka. Nuko naho nyene iyo ubonye kwangiye reka guhatiriza, fata umwanya umusengere, ufata umwanya umusengere, binashobotse ugabanye kurya, wirinde kurya cyane, wirinde kurya iminsi yose, kuko igihe abigishwa bariko basenda badayimoni mu muntu bikanka babaje Yesu ngo ni kubera iki twebwe twagerageje kubasenda bikanka. Yesu yabishuye ngo abadayimoni mwenaba nibakugwamwo n'ikindi kintu uretse gusenga no kwisonzesha. Iyo wisonzesheje amara yo munda kegerana, ico gihe ubwenge buraja ku gihe, wa mutima wo gutekereza ibyo kurya bya buri mwanya ugahagarara. Ico gihe ukumbushiza umutima ku Mana, kandi y'Imana urushijeho kuyegera nayo irushaho kukwegera, bityo intambara zose zogushikira ugacumera nk'igihe Yesu yavuga ngo data ntibibuko jewe ngomba yamara bibuko ugomba, acaremera asanze amaboko ku musaraba, nuko aratobogwa kugira ngo je nawe turonke ubugingo. Kandi nyuma yaho iminsi 3 yamaze mu mva yarazutse ubari muzima kandi ahora nesha ibihe byose, hehe no kuzokongera kubambwa. Rero nawe iyo wihanganiye ibigeragezo kubera ko mu isi atamyaka 200 tuzohamara, ico gihe uratebukanesha. Nzi neza ko umugororotsi Imana yagiye musezerana amasezerano, kandi iyo wize amasezerano y'Imana, Imana yagushikiriza. Reka tubandaye dusome umurongo wa 13. Reka duhere ku murongo wa 11 ngo kandi ntimugafatanye n'ibikorwa birumbye by'umwiza, ariko cyane cyane mu biserure. Ariko cyane cyane niba wahora umusuma ntukagende wifatanye nabo kandi warabihebye, ahubwo gerageza uhanura abasuma mwahora mwibana, ubabwire ati kwiba umwanya n'umwanya bashobora kwiba bakakwica, cyangwa ukaja mu gasho wari ufise umuryango ugasigara wapfa nabi, kandi wari ko ravuga ngo urumva ngo niba kugira ngo nsumire ngo umuryango, none niba aja mu gasho mbega uwo muryango uzosigara wasumirwa nande? Igihari rero sukuja kwiba, ahubwo ni gukura amaboko mu mpuzu ukarondeza yawe maboko, mbere binashobotse ugasaba ubufasha kuvuga ati jewe shoboye gukora ibi, shoboye gukora ibi, shoboye ukerekana uko ushoboye gukora. Ico gihe abantu bashobora kuvuga ati uyu muntu arafise umutwe wo gukora, ariko ikibazo nta bikorwa bihari, bakaca bakurundira ibikorwa byo gukora amafaranga kaboneka ariko aje mu nzira nziza. Iyo uwo muntu rero wamuhanuye areka ibyo bikorwa akavyanka, igihe cyose umenye mission agiye gukora mbi, ni byiza kubiserura ukavuga ati kanaka afise mission yo gukora ibikorwa birunaka ibi nibi, ico gihe ukabiserura kuriko ubihishe. Reka dusome umurongo wa 12 kuko ibikorwa nabo mu misho biteye isoni no kubivuga. Ibikorwa nabo mu misho bya bikorwa bikorwa ijoro ndetse no kumurango, ugasanga umuntu yipakije agiye gukorera ibyaha ahantu kure, ngo biteye isoni no kubivuga. Ariko byose iyo bishizwe ahabona bigaragazwa n'umuco, kwigaragazwa cyose ari umuco. Mu wa 14 nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Wewe uri mu byaha, wewe ibyaha byagize karande, ikangure kuko umwanya n'umwanya Yesu yoza canke
ashobora guteba kuza gatoya urupfu rukaza rukakujana. Ikibazo ni iki ngo mbega ubu nyene uciye upfa iherezo ryawe ryoba irihe? Hari abantu mu kiganiro giheruka muze murabe musubira inyuma murabe nuko muze mwumvize mwumve amajambo navuze n'ubu ngenda yasubiremo. Nukuvuga ngo abantu benshi barihenda cyane bakavuga ngo urupfu rwa benshi ngo n'ubugeni, bakibaza ko Imana izojya ruswa. Imana yacu ntijya ruswa habanaba. Nizo mpamvu izohana umuntu itarabye ngo uyu muntu yaremye mu ishusho yanje. Oya, kubera yuko Imana ntizobihanya uwo muntu, izobihanya ibigawe bitanyo byiwe. Ico gihe izohana Satani n'abantu bose bamwumviye bagakora ibijanye n'ibyo Satani yabageze gukora. Ico gihe Imana izobahana ititwaje ngo mpanya umuntu naremye mu ishusho yanje. Oya, ariko izohana ibigabitanyo byateye umutima wawe kutumvira Imana no kuyigaragarizako. Nkuko Satani yahora ari yahora ari umumarayika mu ijuru, ari umukuru w'abaririmbyi, Imana itamuravye ku kagohe ngo ivuge ngo reka ndaguharire ndakurekere mu ijuru. Ntiyemeye ko ikibi kiguma mu ijuru, yagikuye mu ijuru gikorera ku isi. Niko no muri iki gihe bimeze, niko no mu gihe cyerezo bizomera, niko bizogenda. Ntabwo izoraba ngo uri umunyakaranga, ntabwo izoraba ngo uri umutunzi, ntabwo izoraba ngo warize, ntabwo izoraba ngo uri inzobe, ntabwo izoraba ngo urirabura, ntabwo izoraba ngo uri mugufi cyangwa uri muremure. Ico gihe nikigera, Imana izokwereka inzira, izokwereka Satani inzira, ndetse n'abantu bose bakoze ibyaha bagakurikira Satani badujana nawe mu mahonero. Imana idutabare cyane kandi turinde kuzoba muri uwo mugwi. Umurongo wa 15 aha twasomye umurongo 15 havuga ngo nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge ariko mugende nk'abanyabwenge. Imana itugirire neza. Reka tutarabandanya ngo dukomerezeho ku mirongo ikurikira, tugiye guhaba dusozera, harasigaye imirongo mike cyane tugasozera. Reka tutarabandanya tubanze twumvirize aka karirimbo. Amen. Ngo twebwe turi urusengero rw'Imana nzima. Amen. Imana ihezagira abaririmbyi. Mugaragaze mwumvize amajambo ari mu y'indirimbo, n'amajambo akomeye cyane. Nzi neza ko buri muntu wese aza kumvamo ijambo rishigikira aya majambo twasomye muri Bibiliya.
ikuhoragize nimugakore kukigumanya naje nzobakira nzobabera so ikuhora hashobora byose agize nuko bakunda ko dufise ibyo byasezeranywe twiyubagire ubumane maze bw'umubiri n'ubw'umutima kubabera tugushikishe mubaye Imana nuko bakunda ko dufise byasezeranywe twiyubagire ubumane maze bw'umubiri n'ubw'umutima kubabera tugushikishe mubaye Imana. Imana ikomeze guhezagira abaririmbyi. Nizere ko muri ko murumva neza amajambo twagiye twasoma muri Bibiliya, kandi nizere ko aya majambo ariko aragira aho abakuye naho abashikanye. Imana ikomeze bahezagire mwese, mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu uko bukeye uko bwije umunsi ku munsi. Mukora subscribe, like, share, comment. Imana ihezagire abaririmbyi, murakoze cyane. Imana ibaho umugisha kandi yongere ihezagire buri umwe wese twakomeje kubana muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Kiganiro twatanguye gifise umutwe w'icigwa uvuga ngo mbega umugororotsi n'umunyabyaha bahurira hehe, bafatanira ahehe. Ubu naho tugiye gukomeza n'amajambo makeya yo mu byanditswe byera, duhabe dusozera icigwa cy'uyu munsi, hanyuma mu wese akomeze kugenda akurikirana amenye nigiki akwiye gukora uhereye inyuma yaho ikicigwa kizoba kimaze gutambukira. Reka ubu dusome mu rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 6, turasoma umurongo w'9 kugera ku murongo wa 11, twumve uko ibyanditswe byera bitubwira. Haravuga ngo ntimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana, ntimuzimire abashakanye canke abasegirirwamana canke abasambanyi canke abagabo bendwa canke abagabo bendana canke ibisuma canke abifuza canke imboregwa canke abatukana canke abanyazi ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Imana dutabare cyane. Iki gihe tugezemwo murumvise ibyo biri bivuze ku bagabo, nibo iki gihe bahinduye izina basanga uko biri bivuze kumbure biragoye kuba botahura cyangwa se biragoye kuba bovyumva. basanga ni imvugo idashobora kuba yovugika, niko kuca babishira mu yindi systeme nziza. Novuga ngo ni nziza mu mvugo ya kidayimoni, ariko mu mvugo ya Gikristo ni imvugo mbi cyane. Nuko babita ngo nabatinganyi. Abatinganyi nuko ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo kuko umugabo azosiga se na nyina, umugore azosiga se na nyina, umugabo asiga se na nyina, nuko umugore agasiga se na nyina, umugabo akaja kurondera inzu, umugore agasanga umugabo wiwe muri yanzu bakayibanamwe ngo bose bakaba umubiri umwe. Izo ni semina keshi zigunze gutangwa kububakanye. Nuko ngo ariko abiki gihe bobo babihinduriye izina babita ngo nabatinganye. Ugasanga umukobwa afise uwundi mukobwa mugenzi we
bari mu rukundo, kwa rukundo rwa babiri tuzi ku musore n'inkumi, ku mugabo n'umugore. Uba biki gihe usanga umukobwa ku mukobwa bakundana, nuko bakavuga ngo wewe nguri serugo usanga umugabo yakunze umugabo nkawe, umusore yakunze umusore nkawe. Ibyo ni ibintu bibi cyane, ni ibintu bisesemye. Imana urabona ko yabivuze kera, byanditswe kera cyane, ariko raba biriko birashika uyu munsi. Rero ngo nitukifatanye n'abo bantu, kandi ngo abagabitanya ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Umuntu wese azikagabitanya nta bwami bw'Imana azoragwa. Imana dutabare cyane. Nawe niba waruzi ko ugifise n'umuzi n'umwe wo kubyaha aho ruko rutarakizwa, ndakwinginge uce bugufi imbere y'Imana wihane. Nuko niba mara kwihana, Imana ikugirira ikigongwe, amaraso ya Yesu akuboneke ko amazina yawe afutwe kundi mu gitabo cyo kurimbuka, maze yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Imana idutabare cyane. Reka dukomeze dusome, turahindukiza page gatoya, turasoma aho nyene mu Rwanda rw'Abikorino, ariko twari twasomye mu gice cya 6 umurongo w'icenda n'uwa 11. None tutadusoma igice cya 5 umurongo w'icenda n'uwa 11. Ni kuvuga ngo no guhindura page gatoya. Naho nyene mu Rwanda rw'Abikorino 5 turasoma umurongo w'icenda tugeze ku wa 11. Haravuga ngo umurongo w'icenda ngo nabandikiye muri cya cete ko mutivanga n'abasambanyi. Ariko sinavuga abasambanyi bo mu biyisi canke abifuza canke abanyazi canke abasenga ibigomana, kuko ibyo biba bityo, kuko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mw'isi. Umurongo wa 11 ngo ariko burya nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa mwene data nambara umusambanyi. Utivanga n'uwo ari we wese, ngo nuko ari inshuti yawe, nuko ari umugenzi pave, nuko ari umuryango, kandi ari umusambanyi. Utivanga nawe, canke wifuza, canke usenga igigomana, canke utukana, canke uboregwa, canke umunyazi umeze atyo, no gusangira ntimugasangire nawe. Imana dutabare cyane. Ntugasangire nawe, kuko ifungwa bateguye usanga bashobora no kubivanga. Bazikuraba ku mashusho media, nkasanga abantu ko barategura imfungurwa, bagategura bashize n'imivinyo, ibiyeri bagasokamwe bagateka, ngo ni hinga zigira icyanga, ngo niho usanga zibumura neza. Imana dutabare cyane. Imana tugirire neza. Imana iduhe kwifatanya na Kristo, kwifatanya na mpwemu yera, kwifatanya n'abakristo bose, iduhe kugendera ingeso nziza zanze twasomye cyo bundi mu kigo giheruka mu Bagalatiya 5 uhereye ku murongo wa 18 kugera ku wa 21. Twarahasomye amajambo, uze gusubirayo uje gusoma wumve ibya kameremere k'umubiri n'ibyo mpwemu yanka byose, n'ibyo akunda byose twarabisomye. Uze kugerageza usubire mu Bagalatiya 5 uhereye ku murongo wa 18 ukomeze wumve biranditswe. Nuko rero twirinde cyane, nuko ntitwifatanye n'ibyo twahozemwo kera, ahubwo twame imbuto zikwiranye no kwihana. Imana tutabare cyane. Reka dusome aho tugiye kurangiriza mu Migani igice cya 45. Tugiye kurangiza, muhumure, tugiye kurangiza, abantu mwari mwarambiwe mwihangane. Tugiye kurangiriza mu Migani igice cya 25. Turasoma umurongo, turasoma 200, turasoma umurongo wa 25 n'uwa 26 duce turangiza. Umurongo wa 25 havuga ngo nkuko amazi apfutse amberera umutima ufise icyakaka. Nkuko amazi apfutse, urabizi iyo hageze mu gihe cya sama, iyo hageze mu ci, ubutaka bwashuha cyane, izuba rikaka cyane. Nuko abarundi bakunze kuvuga ngo ni izuba ngo rimwe n'imbwa gahanga. Ni izuba babantu usanga bafise igipara, babandi usanga bafise atamushatsi bagira, ryaka ukamenga ubwonko buriko buratemba bubavamwo. Ni izuba riba rikomeye cyane, ni izuba bamwe bageze mu zabukuru ribarabika batarosa ahantu hapfutse no gupfa bakaba bopfa. Rero ngo iyo ku murongo wa 25 bavuze ngo 25
ngo nk'uko amazi apfutse, y'amazi akanye ameze neza amerera umutima ufise icakaka, niko n'inkuru nziza zimera zivuye mu gihugu ca kure. Niko aya majambo meza ndiko ndasoma yarungitswe n'umumarayika akarungikwa na mpwemu yera agashoboza abanditsi bakayandika. Amajambo aduhanurira kureka ibyaha no gukurikira inzira ya Kristo. Niko amajambo meza amera nk'amazi apfutse iyo ashikiye umutima wari washikiwe n'icyaka n'inyota ikomeye cyane. Umurongo wa 6 ngo umuntu agororotse agapfa kwemerana iby'umunyakibi. Umuntu iyo yitwa ko ari umugororotsi, umuntu yazi ko yakijijwe, noneho ngo agapfa kwemerana iby'umunyakibi, ameze nk'isoko itobetse, isoko y'amazi imbata zaje zigatobatoba, nuko ngo ingurube zaje zikogamwo zigatobeka rikaba ibyondo. Ico gihe uwo mugororotsi nawe yapfuye kwemerana iby'umunyakibi, ameze nk'iyo soko itobetse. Mbere mu Imana irakomeza rikatubwira ngo ni ameze nk'isoko itobetse n'imbizi y'iyondoyondo. Imana dutabare cyane. Twariko twumva amajambo avuga ngo mbega umunyabyaha, mbega umugororotsi n'umunyabyaha bahurira kuki, bafatanira kuki? Kandi ibyanditswe byera imirongo yose twagiye turasoma yatubwiye ko umugororotsi n'umunyabyaha atantu na hamwe bafatanira. Mbere dukwiye kwirinda cyane kwifatanya nabo, ahubwo mu mpanuro natanze twisunze impanuro zivuga ngo niba ugiye kwifatanya nabo ntiwifatanye nabo mu ngeso zabo, ahubwo wifatanye nabo mu mpanuro, ubahanure nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Nuko muberera imbuto, mubamira imbuto zikwiranye no kwihana. Niba wahora uri imborezi, wahora umunyabyaha runaka, ibyaha bitandukanye, icyaha cyo kuborerwa gusa, icyaha cyo gusambana gusa, icyaha cyo kwiba gusa, no kubesha, no kugira urusaku, no kudindiririza umuntu, no kurimenaniriza umuntu ibibi, no kwagiriza umuntu ibinyoma, ibyo nabyo ni ibyaha. Ibyaha tubidondaguye ni byinshi cyane. Mu byigwa biri imbere tuzogerageza turabe mbega icyaha ni giki kandi kigambije iki ku muntu, mbega ni kubera iki abantu bakunda ibyaha. Tuzogerageza tubirabe mu byigwa tuzokurikizaho imbere, mu rwego gusa mukire kuba mwakoze subscribe kugira ngo icyo gihe nigishika hashiraho ikigwa runaka, nuko wowe uzoza ubona message ikubwira ko hari ikigwa nshize ko ugaca ucumviriza. Novuga ngo Imana Data, Imana Mwana, Imana Mutima Mweranda, Imana Mpwemu Yera ikomeze ifashe iri jambo rishinga imizi mu mitima y'abariko bararyumva bose, kugira ngo uko ribasanze nikuba ariko ribasiga, uko rinsanze je ndarivuze nikuba ariko rinsiga, ahubwo ndarisubiremwo nirimbure, kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo aho natengutse Imana impe kugaruka ku murongo, niba naraguye Imana impe kubyuka. Kuko jambo y'Imana ryo rivuga ngo mbega iyo umuntu yahushije inzira yatembye ntiyongera kugaruka mu nzira. Nuko natwe umuntu wese yumvise iri jambo ari ahantu yumva ko yatiriganye, ari ahantu yumva ko yagenze uko bitabereye, napfukame asaba imbabazi ku Mana, kuko Imana iracari ku ntebe y'imbabazi. Nuko jambo y'Imana ryo rivuga ngo murondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, umunyabyaha nareke inzira ziwe agaruke ku Mana yiwe, nayo iramugirira ikigongwe kuko ikunda guharira. Nayo majambo y'Imana, Imana yashimye ko tuganira muri aya masaha. Sinovuga ngo ni muri aka gatondo, hari umuntu aza kuyumviriza avuye mu kazi, hari umuntu aza kuyumviriza abyutse, hari umuntu n'ubu tuvugana nshobora kuyashira ku rubuga gaca yumviriza. Nuko novuga ngo naya majambo y'Imana dushoboye gusangira muri uyu mwanya. Umwanya ni uwawe kugira ngo uce bugufi imbere y'Imana, upfukame, hanyuma usabe imbabazi ku Mana kugira ngo ikweze igutunganye ibyaha byawe bipfukwe amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Reka dusenge Imana. Uhoraho Mana uriho wamyeho kandi uzokwamaho ibiheta bitazoshira,
uri alfa na omega, uri itanguriro n'iherezo, uri imana ivuga bikaba, uri imana ushitsa isezerano wasezeranye. Rero uyu mwanya n'aka kanya ewe uhoraho ndaciye bugufi imbere yawe, nifatanije n'uyu muntu akozwe ku mutima n'iri jambo tumaze gusangira hamwe ryariko yatubwira ngo mbega umugororotsi n'umunyabyaha bahuriye kuki, bafatanya gute. Nuko ijambo ryawe mwami ryatubwiye ko dukwiye kwitandukanya n'abanyabyaha, mbere tukitandukanya n'ingeso zose mbi nuko kuko zitaguhimbara. None mwami ndakwinginze kugira ngo iri jambo mwami uduhe kuricengeza mu mitima yacu, rimere nk'inyundo ikomanga imitima yacu, mbere umuntu wese mwami afise umutima wakomantaye nk'ibuye, iri jambo riumenagure riwujujange, wongere worohe nk'inyama, bityo amaraso ya Yesu kugira ngo aronke uko atembera mu misi no mu misokoro y'uwo muntu wese akozwe ko n'iri jambo. Mu izina rya Yesu Kristo, izina rifise ubushobozi n'ububasha, ndakwinginze ewe uhoraho uharire buri muntu wese aciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo, akatura n'akanwa kiwe ko yacumuye. Mwami na jewe ndimwo, ndakwinginze kugira ngo amaraso yawe Yesu, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana atagira agasembwa, atuboneke ko jewe n'abantu bose bifadikanije nanje twasangiye iri jambo, maze ibyaha byacu mwami bitwikigwe n'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Ahasigaye amajwi yose yatwagiriza ikibi Satani yaduganye imbere yawe, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyabera abashenge Satani ashengerana nabo. Nuko ndakwinginze mwami kugira ngo ayo majwi yose uhereye umwanya n'aka kanya afutwe n'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Ahasigaye amazina yacu Satani yari yarafashe kuzimu, yari yarabohesheje iminyururu ikomeye, ndakwinginze kugira ngo urungika marayika w'intambara acagagure imigozi yariboshe ubugingo bwa buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo, maze amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana muboneke ko uhereye umwanya n'aka kanya, uduhe kuba mu nzira igororotse kandi uduhe kuyigenderamo na ntaryo, kugira ngo igihe uzozira ntudusange twarongeye kwifatanya n'ibyaha twahozemwo, ariko udusange turamirije mu rugendo. Ahasigaye mwami umaze kutweza ukadutunganya, ndakwinginze kugira ngo ukomeze utugwanirire, uturinde ibintu byose byotuma dusubira inyuma, maze mu izina rya Yesu Kristo buri muntu wese yumvirije iyi audio cyangwa si video ubutumwa kabwizera uzume kurangiza neza, kandi nanje uzume kugira iherezo ryiza. Urakoze kubyumvise kandi kare ubikoze. Ahasigaye komeza gushishikaza ukundisha igikorwa cyawe ubwoko bwawe kiruta byose mwami. Umuntu wese akwizera kandi akagukorera, agakora ibyo gukiranuka, agakora ibyo kugororoka, kuri ndakwinginze kugira ngo igihe inzambi zovuga ntazamaramare, ariko azishimira ukuza kwawe. Urakoze mwami kubyumvise, kandi kari wewe uduhariye, kandi kari wewe witeguye kutwandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami yanesheje ku musaraba i Golgotha. Amen.